Tavira kurukuta. De. So abantu bashaka kwinjira muri uwo mugabo wawe ni iki ubahanuye kuko ngaha hari abaje ngaha Burayi bafise ama connection nyaruka bafise ama telefone meza ni iki wobahanura nakaga petite conseil wobaha kugira ngo nabo bashobore kwinjira muri uwo mugabo wawe umbiriza ni iki kimwe kumenya icyo ushaka mu buzima si gufa kwinjira muri game kumenya icyo ushaka mu buzima kandi kugira uronke icyo wifuza mu buzima utegerezwa hari ikintu utegerezwa gutanga so utanga iki valere yego valere ni ikintu wowe ushoboye ni giki ushoboye guhisi isi kabona isi ikagira reaction imaze kugira reaction ni bya bindi nyene bita ati isi nayo ikigufasha yego kuko iyo ufise icisi igomba isi irakurondera ariko rero kugira isi igukenere wewe wawe nuko uba ufise ikintu ca valere utegerezwa kwereka isi kakibone kavuga ati hey ndaje rero abana bafise amatara ni benshi icyo no basaba nuko bokwicara ahantu nyene bakandika ibyo bifuza mu buzima bakagira icyo bita vision mu kirundi bavuga gute imbona kazoza imbona kazoza so umaze kugira iyo vision irakuyobora so kuko ari ibintu bica bisabwa yuko ukora discipline consistency kudacika intege cyangwa kudakora ikintu uyu munsi ejo ukagiheba umva bisaba nka kujya kurima ni nko kurima hari ibintu bisabwa kugira ukore kugira uzokwimbura ni nuko no babwira ibindi nabyo nta kintu cyoroshye mu buzima byose biragoye na niyo mpamvu bavuga ati niwabona bigoye byoroshye kuko nutabyoroshe bizoguma bigoye ikindi kibazo kiyo ndibaza ngaha mwa bino bihugu bya Burayi imbuga zisanzwe zihemba nagiye kugira ngo ntangure ibi by'uwe influencer byo narabiye kuri wewe naje nisonga wewe. Hey guys, uno ndi Frankfurt, ndi muri Frankfurt natembereye nagiye kurondera umurundi amaze imisi umu influencer amaze imisi abyitwaramwo neza cyane ku mbuga nkoranyambaga afite miliyoni nyinshi cyane zigose zimukurikirana benshi barabavuga ati ngo ngava mu bijyo bihugu by'aba West za Cameroon za hehe ariko batazi yuko ari umurundi ubu no musere ndagiye namvugisha ikirundi kivuge fresh umenye ko ari umurundi undi wanyu no sendi Frankfurt asanze atuye reka Frankfurt ni umujyi wa commercial, Hamburg ni umujyi wa business, Berlin ni umujyi ni capital muri Hanover naho je sinzi Hanover je ni homva Hanover je sinzi ko no vyita so no musere nta wundi naje kuraba umwe mu influencer asanzwe bakomeye bava mu gihugu cy'u Burundi asanzwe avyitwaramwo neza cyane gose bamwe barabavuga ati ujya mu West ni umurundi cyangwa no West ava muri bijya bindi bihugu vya West vya ruguru nyene za Cameroon za Ghana za Mali oya n'umurundi wacu nunaje kuraba nyine atasana tuye ngaha nyine muri Frankfurt nunaje kuraba let's go do it tugere tumurabe ahari tumubaze eske uri umurundi cyangwa n'umurundi yo Kion the grid one gute Kion ni meza fresh boy wumvise kabishe mu Kirundi eba n'umurundi wacu abari bagize amakenga ati ngo si umurundi abashe mu Kirundi n'umurundi wacu Kion umeze neza amakuru yawe kuko ari benshi cyane gose barashaka kumenya ko uri umurundi baramutse kwanza ndashima Imana kabisa nizereye ko namwe mumeze fresh mu Burundi. I love you so much ndabakunda cyane nubwo mutanzi ariko niko ndakora ibikorwa byiza niko ndabikorera igihugu cy'wanje kandi nizereye yuko vuba muzobibona. So nikiona sitafise imiliyoni nyinshi cyane gose zimukurikirana kuri ku mbuga nkoranyambaga kuri TikTok kuri Instagram YouTube hose murabizi namwe murabizi bamwe maze kumubona murabizi niwe turi kumwe ngaha navyo bazi bake barabizi barabadidingana n'umurundi cyane se umurundi ubu rero turi kumwe reka bishura ikirundi irundi ciwacu reka tumubaze Kiona amazina wahaye n'abavyeyi witwa gute. Wow sha urazi yuko ata muntu arigera mbaza iki kibazo wangu
amazina yiwanje nahawe na sokuru avyara papa ni Mbonigaba Alexandre. asaza ni umukomedi wawe nawe kacaje wakaruka. Amazina nahawe n'abavyeyi bambyara ni nimubona Adere. Okay, Ayo rero niyo bazi no kwishuri nimubona Adere niyo bazi abantu bose twizganye mu Burundi no mu Buganda bazi iryo nimubona Adere incabwenge. Mwamuvise nawe cyane gose ko ari amazina y'abarundi afise mwavyumvise nyene reka kumwitirana rero ni umurundi wiwacu. So kiye narifise ikibazo nshaka kubaza nimwe mu marundi ufise abantu benshi bagukurikirana cyane gose ndetse no muri East Africa muri East Africa vre muri muambiro afise abantu benshi bagukurikirana nshaka kubaza eske akazi kawe kugira ngo uronke barya abantu bagukurikirana bangana kurya byarakoroheye nizahe ngo nk'utugorane warahuye natwo kuko bijya bintu numva ngo ntivyoroshe. So wakubwiye ko ari je wa mbere muri East Africa ninde konzi hariho ari umukobwa w'umurundi kazi ari muri Kenya arafise followers batari bake. Nashatse kuvuga ati ni umu influencer ari mu bihugu vya Buraya afise abantu babisha mukurikirana muri asanzwe ava muri East Africa mu Burundi kashireko nako mu Burundi. So ngisha rero nizahe ngwano warahuye nazo eske byarakugoye byagenze gute? Bo ingorane nizibura mu buzima mu bintu uri kurarondera mu bisanzwe uko utegerezwa kugwana nta kintu usanga kikurindiriye. So nimba ari ikintu wifuza mu buzima urakirondera nikikurondera. Nikiyo ni nyene iyo wanditse kuri Google ukandika hari ukuntu cyo kuzanira iyi filme ya wakinye ntibeshingana filme wakinye iya filme byagenze gutoshobora kuduca mu ncamake yo baraguhesheje ubushimwe ni kubera iki wayikinye mu Kidago utayikinye mu Kirundi ciwacu ushaka kubidusigurira nico. Mbona nayikinye mu Kidagi no mu Kirundi gusa nuko ico gihe ntabwo nari bwiyungure nta bwenge bwinshi nari mfise niko nobivuga skills ubwenge sindi kariko babyita mu Kirundi skills n'ubumenyi nabumenyi bwinshi nari mfise mu bintu by'amareresi naniyo kandi nari mfise equipment nkeya niyo mpamvu filme yiwanje yabaye ya kabiri. Turaho nyene hariho trofeo zarose biciye kwirya filme. Nararonse agashimwe ko umuntu urazi ngaho wa mbere wa kabiri wa gatatu urumva urinze uba kibanza cya kabiri ubu toroshe. Numva nararonse rero agashimwe k'amafaranga n'agashimwe akantu nyene kameze nk'umudari barakamaye iyo ngiye kuryama ndagakora ko numva umenga narakoze ikintu ariko rero yari intango niho nakuye iryo zina ryanje Kion kubera iyo filme ijanye n'ibintu bya racisme nayikinye muri 2021 ariko ubu kubera ko ubu mfise ubumenyi bwinshi hari ibikorwa nyene niko ndategura kugira ngo igice cya kabiri cya Kion kizoze kimeze fresh. So ico gihe cya kabiri cyo no gusaba hasigaye hari Mudagi hari abarundi benshi cyane gose n'abanyarwanda ntuzure gutabakomisha wacu nabo baze muri iyo filme baze kugufasha ico gice cya kabiri byumvira gute ico kibazo ndakubajije. Bo mu bisanzwe filme nzokina izo birimwe abarundi ariko si benshi zo birimwe nk'abarundi batanu kubera ko hariho parti zimwe nyene bizoba bikenewe yuko mvuga ikirundi n'umuryango wiwanje urumva rero ariko hanini tuzokoresha indimi zitatu icongereza Ikidagi n'ikirundi. Ikindi kibazo kiyo ndibaza ngaha mwa bintu bihugu bya Burayi imbuga zisanzwe zihemba nagiye kugira ngo ntangure ibi by'uwe influencer byo narabiye kuri wewe naje nisonga wewe mugenzi wanje twa Patrick niwe yakumujije avuga ati ugenda umwegera azokwereka kunuku cyabona guha na wewe. So mwigemu yawe ni hari amatrofeo maze kuronka n'ivyahe umaze gushika kubiciye kwino gemu yawe uhora ukora iby'amarizo social.
Mbo ibyo maze gushikako si bike gusa nuko icambere n'aba followers my community ni community mfise. Icya kabiri naronse agashimwe ka YouTube kajya bita YouTube award, iyo umaze gukwiza ibihumbi 100 by'ababone barakaguha rero barakandumikiye nako nyene iyo ngiye kuryama ndagakorako nako gashimwe naronse ama kuri Facebook ndiko ndakora. Facebook irahemba, YouTube irahemba, TikTok irahemba, so urumva yuko nakazi. Tukirera ngaho nyene Kiyoni, eske niko kazi konyene ufise cyangwa urafise akandi kazi woba kari pembeni ya? Je ndi umunyeshuri mu Busanza, nkuko benshi babizi ngaho gukora. Ndakora niko ndiga ibintu bita hotel management, nibyo niko ndigira inshallah, kuko mu myaka iza ngomba kuzoba mfise amahoteli yiwanje vraiment mu Burundi cawe ngaha naturishe mu Burundi of course. Byiza cyane gose gute ide mu Burundi kugira ngo abantu twakuranye, abantu b'abagenzi, abantu nyene b'inshuti, ababanyi n'abantu nazi nyene b'abarundi, kugira ngo turabe yuko twotanga ubuzi hama ubuzima nyene bukamera neza. Iyo niyo projet. Ahandi na burya kumbaza ikibazo nibaga ikibazo wangu ndavuga cyane ngaca nibagira ikibazo wari wambagije gute. urumva kera nakakuno ka comedy no mano yiwe reke bya comedy wangu nyibusa wari wambagije gute. Birakwandije ati birakorohera kugira mfatanye akazi n'ibi bintu niko ndakora bya comedy. Yego aho rero ni bya bindi bita kubuzi icyo ushaka mu buzima, kuko ikintu cyose ukunda urakirongera umwanya. So nimba uri ku kazi uba ufise umwanya w'akazi, utashe hari ibindi nyene utegereza kuba ufitiye umwanya. Rero so ntago byoroshe, ariko ibintu byose uba urimwo, ibintu byose uba ushaka, ibintu byose uba ukunda ubirongera umwanya. So ikindi kibazo naco ni Kiyoni, dukunda kumubona mu izi uniforme nyene yambaye z'igipolisi. Eske mu Budagi birakorohera polisi yo kukubaza ati bimeze gute wewe uri umupolisi? Mfise abagenzi bamwe b'abapolisi, niyo mpamvu so biranyorohera gose, ariko kandi ngaha biremerewe kwambara ibintu nk'ibi gusa. Ifo yuko utagira ikintu kibabaza abantu, n'ahandi biremerewe. Ni Kiyoni nyene asanzwe akora ama video ariko aramanuka ku ngazi, akigira nk'umupeiza atazi kumanukira ku ngazi, akakora ibintu muri umupeiza bucandu butoka birimani bukuyakuya from babita bamufizi. Jewe burya ibane ndi mufizi. Urubare bijya bintu kina niko byakumere, niko ubwa mbere gisha ngaho i Burayi niko byagenze, cyangwa ni ide yaje mu mutwe wawe uko nyene? Petit je ndi umwana w'ibujumbura n'ukuri rero ndasuko byagenze gusa. Ni ide mani, urumva urakrea kuko urana mu Burundi hariho filme bakunda gukura, ugasanga nka zirya zabamugisha. Hariyo filime nyinshi nyene ubona abantu bavuye za ruguru, ukuntu bifata bageze i Bujumbura, ahantu heza, ahantu hari amatara, ahantu hari agativi, ahantu hari ibintu nk'ibyo. Rero aho niho havuye irya idea yo kuza ndakoresha kugira ubwoba ku ngazi. Ni Kiyoni nyene yaguma kwana nyene n'aba influencer ngaha mu kino gihugu cy'Ubudagi basanze nuvuga ati bakomeye nka wene. Eske birakorohera guhura nabo? Bimeze gute? Birakorohera bigenda gute? iyo uzi valere yiwawe, kira kintu ukora cyose cyangwa ikintu cyose uba
wifuza mu buzima urakironka, kandi bisaba yuko wishisha bugufi, bisaba yuko utiyemera, bisaba yuko ni bya bindi nyene kumenya uriwe, kwicisha bugufi, ntuhahamira ikintu uriko urabyumva. Rero iyo bamwe bamaze hariho ibintu bita attraction, hari ukuntu rero iyo ukoze cyane ugakora cyane, hari ukuntu ngomba ndagifise mu cyongereza ariko reka ndakivuga mu kirundi neza. Kuvuga iyo ukoze cyane ugashiramwe umwete ntucike intege mu bintu uri kurakora. So ikintu cyose ukoze uyu munsi kirafise ingaruka ejo, uriko urabyumva. Rero ibintu byose nakoze jewe, ibintu byose nagiyemo byagiye biragira ingaruka nziza bivanye n'ukuntu nagiye ndabyifatamo. Rero niyo mpamvu iyo niko ndahura n'abantu baba influencer banduta, biranyorohera cyane kugira connect nabo, kuko ndazi ukuntu nitwara. So ni bya bindi nyene kumenya ukuntu wowe ku giti cyawe witwara nk'umuntu wiyizi, umuntu w'umu-influencer, kandi babyita edayere no kwiyemera. So uriyemera ariko wishishije bugufi. So ntivyoroshe kuko aba influencer nk'umuntu afise 10 million followers kugira umutumbere wangu nuko ufise sinzi ari ikintu uba ufise nawe abarondera. So utagifise ntimukorana. Urumva rero nivyo rero mvuga ati ilifo yuko ukora kugeza yaho bajya abantu wewe wifuza yuko ukorana nabo baze bakurondere utabarondera. Ikindi kibazo kiwe ni kiwe nyene asanzwe ari ngaha nyene atuye ngaha mu kino gihugu cy'u Burayi aha nyene mu Budagi, abaza imyaka myinshi cyane gose. So hari indirimbo abahanzi biwacu bo mu gihugu cy'u Burundi bakaririmba indirimbo zigatreninga, eske uhora uzumva kubera ko utahora udushira mwaburya content zawe, kugira ngo kubera ko ndabizi ufise abazungu benshi bagukurikirana, abazungu bakumviriza ziga ndirimbo yuko mu Burundi ufise abana bazi kuririmba. Ni kubera ko iyo numvise wakoresheje umenga ya Sadbi yonyene nta yindi ndirimbo numva yo mu Burundi urakoresha, ni kubera ko udakunda gupushinga abiwanyu, abahanzi biwanyu nabone abazungu bashikare kumva indirimbo kuko dufise impano mu Burundi. Ubajije ikibazo cyiza vraiment. Hama nizere yuko umwuga ndimwo is just a game, kandi kila muntu aba afise niche yiwe mu bisanzwe. Jewe ndakina comedy, kandi bisaba yuko nkereya akantu k'akaririmbo akashiramwo utuntu nyene two gutwenza ibintu nk'ibyo. So bica bivana n'indirimbo je community wanje imenyereye. So iyo mvuze ati nkereye ikintu gishasha, ndahindura style ya comedy. So ivyo ni ibintu bisaba umwanya, ibintu bisaba creativity. Niyo mpamvu kenshi ubona nakunda gukoresha indirimbo z'abarundi kenshi, ariko bindimwo kandi nzobikora gise hariho umwanya wabyo. Kandi urabona yuko n'abarundi bakora ubu ndabakurikirana byadanje, kandi ndakunda n'indirimbo zabo. Nibo bantu numviriza iyo ngiye kuryama, nizo ndirimbo mvuza muhira, nivyo bintu none ugomba ndabafashe gute. Nuko gusa ni bya bindi nyene nakubwiye, reka umuntu agufashe bimuvuyemo, kuko edayere jewe nta n'ubufasha jewe bariko baransaba, uruko urabyumva. Na niyo mpamvu mvuga ati kubikora nzobikora, kandi bizoba bibi, nta mafaranga nzoba niko ndabasaba, nta kintu nzoba nta nakimwe, ariko nzobikora kuko ndazi yuko bariko barakora neza, kandi ntegereza kuzobashigikira. Edayere naranabitanguye, urabona iyo nonse karya gashimwe na ronse bwa muziki wa DJ Fernando, nta muzungu awumviriza. Aho karya
karaguha morali na niyo mpamvu rero nagacumise hariya kuri story naguma mbona abantu bambaza ko karirimbo ni kandi babadaga nababwira ati mugende mu karondere kitwa ariko nta rurimi mwumva. Cyo ni ikintu ciza cyane gose, ni ikintu nasanze yena afite umugambi mwiza cyane gose ku bahanzi b'abarundi, aho amatwi asumira numva ngo ngo ni mu migambi ufise mushobora gutegura event ugatumira abasani basanzwe bakomeye mu Burundi babiri, Big Fizzo na Sadbi. Sadbi wenyene na Big Fizzo nzotumira abahanzi batari bake, ariko ivyo bifata umwanya kuko bisaba organisation imeze fresh, itoroshe, niyo mpamvu rero kandi sinzikorana bikora byumva. Ariko ndabafise abantu batari bashika nka batandatu bategerezwa kuzoza aha Frankfurt. Mwavyumvise rero abahanzi muri mu Burundi, mwitegure mu minsi iri imbere mugiye kuronka ama invitation muza gukubita show ngaha muri Frankfurt. Hanyuma ikindi kibazo kiyo narifise bivanye no kungene mufise abantu benshi babakurikirana, hariyo umugenzi asanzwe afise aba followers benshi, abafise 10k abantu miliyoni 10 zimukurikira. Nabonye mwarasohoye logo, ni nayo ishapo ya Cyangabira ngaha, ishapo yangabiye ngani nayo logo bakoresha. Boshobora rero kusigurira abantu bariko badukurikirana ico iyi logo isigura, naho boshobora kuza kurondera iyo mipira cyangwa amashapo biba biriko ilogo zanyu. So iyo bayita human is human, umuntu n'umuntu. No, human is human, and mensch is ein Mensch. Mensch is ein Mensch. Bo mu bisanzwe ujya mu star kuko nawe nyero ubustari ujya no musare ujya mu star musanzwe yarije yiwe yapfuye iwe arakimbwira numva kiratomoye, ndavuga ati reka tugikore. Niyo mpamvu twaciye duhitamwo niyo mpamvu twahisemwo kugira iyo brand. Hari impuzu nziza nyene, ariko ikiri nyuma ya brand yiwacu ni message tugomba gushikana kw'isi, kuko iki wambaye gifise message ikomeye gose. So urumva is more than what you think, it's more than a chapeau. It's like it's about love, it's about unity, it's about, you know, ikintu kinini ya kituruta. Niyo mpamvu rero mvuga ati kuko iki tugomba yuko kizotera imbere kugira ngo kizoteze imbere abandi. So ni kuvuga turiko turagurisha ibi bintu kubera ko uri kuraraba na CJ wacu munsi uzoyibona ugiye kuri nani aho tugurishiriza izi mods, bashoboye kuzosoma urabona nyene objective yacu yose. None umuntu yokura linki kuri ku mbuga zawe? Ku mbuga ziwanje ebani ni hajya kuri bio ugiye ko direct urabibona, gusa zirazimbyemo. Nivyo ni ibintu by'abastari nivyo birumvikana. Zirazimvye ariko ni ikintu cyiza kuko tugomba kuzotanga message, kuko ni ibintu umva n'amafaranga yiwacu uzokoresha dahere kugira tuzoze turafasha abandi, abana bakiri bato, abana bafise amatala. Umva ni ikintu cyiza tuzokora mu gihe byagenze neza, ariko ndizera yuko bizogenda neza kuko ndabibona. Bo si icyifuzo, ubibona si icyifuzo, ni ikintu nzi yuko turiko turakora kandi kizotera imbere, kandi kizoteza imbere abandi. Kiyo narifise akajambo kamwe nashaka kukubaza, kuko hari abantu benshi baba bashaka kwinjira mu iyo mwuga wawe, kuko n'umwuga novuga ati ntugoye, bisaba kwikuramwo ubwoba. So hari abantu bashaka kwinjira mu iyo mwuga wawe, ni iki ubahanuye? Kuko ngaha hari abaje ngaha Burayi bafise ama connection nyaruka, bafise ama telefone meza, ni iki wobahanura? Nakaga petite conseil wobaha kugira ngo nabo bashobore kwinjira mu iyo mwuga wawe? Umbiriza ni iki kimwe, kumenya icyo ushaka mu buzima, si gupfa kwinjira muri game. Kumenya icyo ushaka mu buzima
kandi kugira uronke icyo wifuza mu buzima utegerezwa hari ikintu utegerezwa gutanga. So utanga iki? Valere. Yego. Valere ni ikintu wowe ushoboye. Ni giki ushoboye guha isi, isi ikabona, isi ikagira reaction. Imaze kugira reaction ni bya bindi nyene bita ati isi nayo ikigufasha. Yego. Kuko iyo ufise isi igomba, isi irakurondera. Ariko rero kugira isi igukenere wewe wawe, nuko uba ufise ikintu ca valere utegerezwa kwereka isi kakibona ikavuga ati hey ndaje. Rero abantu bafise amatara ni benshi, icyo no basaba nuko bokwicara ahantu nyene bakandika ibyo bifuza mu buzima, bakagira icyo bita vision. Mu Kirundi bavuga gute? Imbona kazoza. Imbona kazoza. So umaze kugira iyo vision irakuyobora. So kuko ari ibintu bica bisabwa yuko ukora discipline, consistency, kudacika intege cyangwa kudakora ikintu uyu munsi ejo ukagiheba. Umva bisaba nka kujya kurima. Ni nko kurima, hari ibintu bisabwa kugira ukore kugira uzokwimbura. Ni nuko no babwira ibindi nabyo nta kintu cyoroshe mu buzima, byose biragoye. Na niyo mpamvu bavuga ati niwabona bigoye byoroshe. Kuko nutabyoroshe bizoguma bigoye cyane gose. Kiyoni nyimba atari banga harakabazo nishaka kubaza, eske woba wubatse, wofise umuryango bimeze gute? Je ndafise umugore n'umwana. So mwamwumvise Kiyoni arafise n'umuryango. Kiyoni reka ndagushimire cyane gose. Hanyuma woshobora kuvuga izina ryawe, ahantu woshobora kuvuga abarundi ko yadukurikirana bankurikirana, ahantu boza ku abatari bwa following abatari bwa gukurikirana, ahantu boza kukuronderera izina ryawe ukavuga ati nkorera kuri TikTok izina ryanjye nuko, Instagram nuko Kion the Great One niryo nkoresha kuri TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. So mwamwumvise akajambo kamwe ku bakunzi banje, akajambo kamwe ku bakunzi banje nyene ubudaki bakurikirane. Ndababwira big up and reka kumvugisha cyane turabakunda. Tukatigana dase arakadase bukunda kugira nujya mu afite miliyoni 10. Okay, tabira kutanye so reka ndabashimire cyane gose mwakoze kunkurikirana. Nari nkuko mari mwabisavye ati mushaka kumenya yuko ari umurundi, mwavyumvise avuga ikirundi ciwacu, umurundi wiwacu, kuvyo rero mumushikire aho muzobona video yiwe muyipartage na commentaire keza cyane gose. Nari Frankfurt mwakoze kunkurikirana, maze ndababara ati mupartage nshabaho, commentaire zanyu zirakenewe, mwongera mumfollowinga, mwongera subscribe. Ndabakunda cyane gose, peace.